bashobora kuba bavuga yuko ndirimba nkawe gusa tuba dukeneye ujya muziki uri international nyimba akora umuziki uri international umva nanjye ngakora ibintu biri international umva cyaduhurira hamwe ni indirimbo bose bakoze gusa ubwanje favorita ya Double na Alvin Smith so just nshobora gukora umuziki nk'ujya CJ ni ikikuriwe CJ ni umuproducer kwanza umuproducer mwiza ahari yubahwe yego Reno I'm single namukunze mfise umwe mvuga je ndakunze apana ujya nkunda ujya mvuga je ndakunze muri uno mwanya wapi nawe je kuba ndi kumwe nawe we nuko natahuye agaciro kawe mesitaki wa Fatuma eri intambwe nterindi niwe nkunda nta wundi ukubikora kwa kundi uri my size Yes, 1 2 and bakunzi ba Free TV ndabaramukije abakunzi mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube abakunzi mudukurikirana aho muri hose ndabwira nti amahoro y'Imana bane namwe ni JMC Bizo kuri microphone behind camera muramuzi ni wa wundi mwe mutabasha kubona ariko jemba namubonye nta wundi ni Mr koresha time koresha umwanya yes no munsi nyene murabona nyene naronse umushitsi tu bisanzwe nyene uko vyama ndi kumwe n'umuririmbyi ndi kumwe n'umustar wo mu Kamenge turi ngaho mu Kamenge nyene urabona ko turi ahantu heza ahantu ha bien vipi bro safi umeze neza ndameze neza arameze neza bakwita gute bro I'm sent boy from Kamenge the Shagwan Shagwan barakunda kuvuga ko siko uririmba nka ni nini Davis D umva umuntu wese abafise kunge nabona hariho ababibona uko hariho abandi babifata ukundi umva sinzi tu indirimbo yawe ya mbere wayikoze ryari wayikoreye he indirimbo yanje ya mbere nayikoze muri 2020 muri wana record yitwa gute ya Shumi Ndagaruka okay come king and I call you queen you are my silish oh for my life moyo wangu nataka we bogi kirezi chanje ni wewe je kuba ndi kumwe na wewe nuko natahuye agaciro kawe mesitaki wa Fatuma Wara umwajuma yes 1 2 murabona neza na neza ko ndi kumwe n'umuririmbyi Saint Boy nyine mu Kamenge niho yibera Saint Boy umuntu atamuzi ninde yo Saint Boy ni umuririmbyi wo mu Burundi agerageza gukora ko abyifatamwe neza like no muririmbyi akeneye kuzamuka akeneye support yavukiye he kugira ngo abantu bamenye tisi ninde ninaka canke babumbe neza na neza Saint Boy umuntu wariwe okay Saint Boy no umuhungu yavukiye mu Kamenge akorera mu Kamenge ni umunyeshure yiga muri yiga technique sociale muri deuxième donc ni umuntu nyene akeneye gutera imbere muri career ya music ni umuntu akeneye ko mufashe kandi arabizi arabishoboye ko je ndinze ndondera umuntu mba nzi yuko neza na neza atari bwana ni wa muntu nyene ushobora kubona ati arakwiye gufashwa cyane yes reka neza na neza twinjire mu kiganiro cy'iwacu no musi nakurondeye kugira ngo tuvugane kujya ndirimbo yawe nshasha wasohoye yitwa My Size ngo niwe my size wanje Niuri size yanje okarabo kanje oh yeah give me low sometimes girl your body is necessary I go feeling your love I wanna make you manana tutangure kwanza final Saint Boy final your body is final I lose back of mind kugusiga no I treat you like a momento
Get you a special designer. Niyo nkurebye ndanyurwa. Ubwiza bwawe burasamaza. Ye burasamaza. Anyway do bend over. We urakaze game's over. Kugusiga ntabyo mbona. Ntabyo mbona. Utera intambwe ntera indi. Niwe nkunda nta wundi. Uko bikora kwa kundi. Kwa kundi. Utera intambwe ntera indi. Niwe nkunda nta wundi. Uko bikora kwa kundi. Kwa kundi. Uri my size. Yes, bakunzi ba Flip TV ndasavye vraiment nyimba ubona ko uyu mwana akwiye gufashwa mugire ngaho muri commentaire hamanze kubibona neza na neza. My size harimo abantu bariri abagiye baragira mu du challenge twisha harimo abakomedi bajya bajya mahasa. Warose wabarose gute harakantu wabacore? Wapi no ubucuti gusa kumenya kuvugana n'abantu connection ibyoko to the dollars yabo. Yes, ni indirimbo uri kuraraba neza na neza ko yakozwe neza nco kimwe nk'indirimbo za Davis D. Nabivuze kugira ikiganiro gitanguye. Kandi hari ababivuga uko hari ababivuga ukundi abantu bavuga menshi bashobora kuba bavuga yuko ndirimba nkawe gusa tuba dukeneye ujya muziki uri international nyimba ko umuziki uri international umva nanjye ngakora ibintu biri international umva cha duhurira hamwe. CJ duwe CJ ni kuri wewe? CJ no producer kwanza producer mwiza ahari yubahwe yego no producer mwiza ahari yubahwe no producer kabyigenzamwe neza muri industry akeneye support akeneye gushigikirwa nawe kuri jewe no muntu dufashanya ibintu bya music. Yes, mwamwumvise CJ Pro beat ahari hose ngo yubahwe ko aramufasha cyane cyangwa barafashanya ntabyo nzi nyimba yayikoze ku buntu ntabyo nzi ijya ndirimbo gusa icyo nababwira ko iraryoshe bro. Sana nawe urayemera? Ndayemera iri muri favorite song zanje. Yes, iyo bakubwiye umuziki mwiza wumva iki utahura iki? Umva indirimbo kwanza icyambere ikozwe ku rwego lyrics nyene ziri ku rwego kuririmba nyene biri ku rwego umva tugerageza gushira umuziki wacu ube update ku rwego mpuzamakungu. Uyu munsi twazindutse twumva indirimbo zibiri saa mbiri kandi zasohokeye rimwe zasohokeye amasaha hamwe isaha zibiri. Hariho imwe ya Alvin Smith ari kumwe na Double J twahahiye hamwe n'indi yitwa Boss ya Olegue. Wowe izo ndirimbo zibiri nyimba wazumvise uzivuze kwiki? Niyihe umva iyo bayavugije neza nkuko wabivuze ati muziki mwiza umeze kunuko nuko? Okay, umuziki mwiza mvuze umuziki mwiza umwe wese afise kungena bifata kandi umwe wese arafise kungene yumva umuziki mwiza. So ni indirimbo bose bakoze gusa ubwanje favorite ya Double J na Alvin Smith gusa twese ndifuke dusupportingana duteze music yacu imbere turangwe n'urukundo nuva nta kindi. Uri kuraraba indirimbo ya Olegue harimo ibintu byinshi yaravangatiranya marama batambwe maraba iki wewe ijya ndirimbo vraiment ari nka wewe nk'umuririmbi uvuga ati je ndasohora umuziki kandi mwiza bivuze kwiki? So Jesse nshobora gukora umuziki nk'ujya kubera ngerageza gukora umuziki wumva umuntu wari we wese agashima naho tuvuge utofatisha cyangwa ibiki n'ibiki gusa uwumvise wese yumviye ko ari umuziki mwiza. Apana wa muziki wumva ukacugaya wa muziki wumva ukacusa ntunashake no kumara wose mva nkene gukora gusa music iri ikundwa n'umuntu wari we wese. Igihugu barakunze kuvuga ngo umwami w'abana umwami w'abana birakunze kwitwa ba Davis D bajya ba Wiz Design
we nawe waratangwa kuvyitangura umwami w'abana why Genda umwami w'abana kubera ndakundwa n'abana benshi. yes ni Saint Boy afisa abakunzi bangahe ko kundwa n'abana Jewe umva ndakundwa n'abana, sindamvuga yuko je nkunda abana, ndi umwami w'abana kubera nkundwa n'abana. afise umukunzi basohokana. Right now I'm single na mukunzi mfise. Umwe mvuga je ndakunze apana ujya nkunda, ujya mvuga je ndakunze muri uno mwanya wako nawe tumurondere. Nzomwironderera kubera reka dutange nimero ngaho umusaze bakurondera. Bandondere nangorane, bashobora kugenda ku ma Facebook page bakaja Instagram kundondera hose bakamfollowinga hose mbampari. Biravugwa cyane ko Saint Boy umwino misa ameze neza, ameze fresh. Ni baba dada wo muri Saudi ariko bavugira neza. Bo uko turi kose turashima Imana, ibintu byose biva ku Mana ku gihugu tu. Gira icyo ubwiye abakunzi ba FreeG TV. Yo wararapu bakunzi ba FreeG, tubasaba kugenda kugira subscribe kuri channel ya FreeG. Cyo tugenda no kuri account ya Saint Boy kuri YouTube ni Saint Boy official, tugire subscribe Gira subscribe kuri channel ya Saint Boy na FreeG TV. Kuba aririmbye bo ngaha mu Kamenge nabahe baririmbye banati aba bantu barafise vision muri Nkiza bashobora kuba abandi bantu. Mbo ni benshi gusa hari abo mutazi, hari abo muzi, hari abo ubwanje mbona nkavuga iyi ni impano, hariho nabo muzi, ni benshi tu. Abarinzi mu Kamenge habuze ki kugira ngo muje hamwe namwe mubaka ikintu, mubaka uruhome rutanyiganyizwa. Mva ni gwa rukundo no kuronka support tu, mva ni kubiyaga tu. Kuba turi hamwe hari abo turi bamwe, haro abandi bigira nko kumenga sininya kubivuga, haro abigira nko kumenga bahejeje atara naho baragera. Umva ni kuja hamwe nyene tukagira kagwi, tukagira ikintu kizotuma duserukira Kamenge yiwacu, duserukira igihugu ibyoko ya. Yes abakunzi ba FreeG TV, ndakwibutsa gukanda subscribe cyangwa commentaire ukavuga ati ukatubwira icyo waneguye cyangwa icyo ubona kitameze neza ukatubwira. Ni MC Bizo kuri microphone, reka ndagushimire bro ko waje watwitabye ukaduha umwanya. Thank you sana namwe, thank you so much ku bantu bakora dukurikirana. Gira akajambo kanyuma rero abakunzi b'umuziki. Abakunzi b'umuziki ndabafitiye ibikorwa byinshi, ndabafitiye ibikorwa byiza nkuko kubasanzwe bamenyereye banzi barazi yuko ntigera ndabagwisha. Barindire umuziki mwiza, barindire video nziza soon. No na support kudusupportinga cyane ego. Korabo ryari? Korabo ni mu mwakuza. Yes yari MC Bizo kuri microphone, behind the camera ni Mr. Koresha time. Ndakwibutsa ko next nzobazanira undi muririmbyi akazonga nyene mu Kamenge. Ciao ciao.